uravye naho nagiye kugura bivanye n'amafaranga nari mfise hegereye Rusizi inzu irabomoka kuko ibintu byose bica biratwagwa nta n'ikintu na kimwe twasigaranye kuko uravye umuruho uri ahantu nirigwa izuba rimererako imvura ikamererako kugira ngo ndonke ivyo abana bafungura n'ingene bokwiga ubuzima nyene bwaratugoye kugira aho niyumvira ko jewe umuvyeyi nsigaye ko ntokwiyahura kwa Mugisha Sandrine nkababa mu Gatumba nkaba ndi umumama mfise abana 5 abakobwa 4 n'umuhungu umwe twaba mu Gatumba wabo yari umurovyi yarobera aho muri Tanganyika umunsi wa nyuma ansezera yambwiye ngo ngiye ku kazi kubera ari ukuntu bagenda ku mugoroba bakagaruka mu gatondo tamugire gome aragenda ko ari gihe bajabuka no muco gihugu ca Kongo kuja kuroberayo hama arenganye twizera ko mu gatondo se w'abana agaruka hama ntiyagaruka umunsi wa mbere urarengana umunsi ugira kabiri niho se w'abana se abarovyi kubera mu bwato baro bari 6 baza kuduha inkuru yuko umugenzi wabo yacikanye turababaza ati vyagenze gute ko ari mwe mukorana mugendana bimeze gute batubwira ati twahuye n'umufunda mu Tanganyika tuko tugenda kurobera muri Kongo hacaza umuyaga mwinshi amazi menshi hama umugenzi acarakoroka mu Tanganyika biranka ingene bamukwega kugira ngo barokore ubuzima bwiwe vyanse baca bamutora kubera iyo umurovyi afuye ari ibiri ndani acikanya gaca duga hamaduze rero hejuru ho bace bamutora baca bamuzana ari kiziga mu bwato baje kuduha iyo nkuru abana bakuru 2 bari ku ishure abo bandi bato twari muhira turi muhira abana bacumva ko se yafuye kuri uwo mwanya nta numwe yafata uwundi yaramarira gusa abana bararira turarira oho uwo mwana mutonyi yarakiri ku bibero yaraconka abo bandi rero 2 bari muhira nyene bararize cyane barakoma induru bavuga ati tugiye kuba imfuvyi tugiye kubaho gute twafungura kubera papa ari hari twahora twambara ariko papa ari hari twahora turya ariko papa ari hari none ma tugiye kubaho gute amarira yari menshi cyane kugeraho umuntu atashobora kwihangana muri ubwo buzima nyene turabaho nabi mabukwe nitwahuza cyane n'umuryango w'iwacu umugabo wanje ntibamwemera ntibamukunda genze uko afuye rero ndababara cyane kuko nabonye ko ubuzima bugiye kumva ko kuko sinarinzi n'ibintu byo kudandaza ngo ngende kuronderera abana ndavuga none Mana je ngiye kubaho gute aba bana 5 bose dafise icefo ca ruguru ubuzima nyene buragenda abana bamwe amashuri yaciye ahagarara ko nta bushobozi nari mfise bwo kubarihira nta muntu twari dufise adufasha ndatangura kuza ndaja gucitasha mu Gatumba ari ahantu tugenda kurima tukaja kurondera turengarenga mu mirima harageraho n'abana bavuze ati mama tubaho gute bakagenda muri iyo mirima bakiba mu mirima y'abarundi nukuri twari tubayeho nabi cyane gose ku buzima bwangendeye umugabo afuye
byari ibintu bibabaje cyane, nta muntu n'umwe yafasha avuga ngo adufashe. Ubuzima nyine bwaratugoye kugira aho niyumvira ko jewe umuvyeyi nsigaye ko ntukuyahura. Imana yarafashije nyene ndabaho muri ubwo buzima nyene ndihangana. Muri yo nyuma yo myaka 4 ari ahantu usenga, hari abamama nyene b'ababanyi bambwiye ati turabona ko ubuzima bwawe bugeze kure utamerewe neza, ngwino tukwereka ahantu uzuragenda kurondera akarasiyo k'abana. Nari mfise umwana kwijije mu myaka 4 yarakwijije amezi 9. Nca barama umutahe 20,000, bamaye umutahe 20,000 aho sengera mu masengesho. Nca ndagenda barambwira ati ngo tukore ingene uzurarangura irengarenga n'imisoma hama ubeho udandaze. Narafata nkakina ikirimba, nyine ikirimba ngavuga ati nyine ikirimba cha 2000 ku munsi cha 3000, ngaca nungukanye 3000 nyene ngaca ngenda nkagurira irengarenga n'ubufu bw'ibigori abana akaryo bararira, ngasubira akaja kurondera. Imana ikinyemezagira muri iyo nzira cyangura iyo robo twari tubayemwo n'abana, twari duteshejwe n'amazi ya Rusizi, tukaba tuseze indaro ku mabarabara. Ndonse iyo robo parcela naciye nubaka, nejeje kubaka ntaranayibamwo. Rusizi niho yaciyiza, yari tariki 1 y'uku kwa 12. Nukuri byari ibintu biteye agahinda, yaramarira menshi cyane umwana w'umuntu atoshobora gusigura. Kuko uravye umuruho uri ahantu nirigwa, izuba rimererako, imvura ikamererako, kugira ngo ndonke ivyo abana bafungura n'ingene bo kwiga. Ukuri Rusizi kirahaza, umengo bahitumye kuri jewe, kuko uravye naho nagiye kugura bivanye n'amafaranga nari mfise. Hegereye Rusizi inzu kiraboma, kuko ibintu byose bica biratwagwa, nta n'ikintu na kimwe twasigaranye. Ca twisangamwo ibintu byose byagiye nyine biragenda. Ca nibuka igihe nyine mbura se w'abana, ca nibuka ubuzima naciyemwo, ca ndaba Imana ivuze ati twubake Rusizi nayiraje icitubomorerako. Nari mvuze ati ubu ngomba nze ndarondera rasiyo n'amafaranga y'ishure y'abana. Byose bica biragenda, n'abana batoyi ndabatwaye ku ishuri bose, ibintu biratwagwa byose by'iwaho. Ubu tubayeho uko nyene dusabye indaro ku muntu. Ubwo buzima nyene abantu babayemo. Icyambere gikuru ni hamwe mbona ko atanahantu hamwe umuntu yoshira umutwe ngo aje kuryama, naho urumva naho nasabye indaro ariko baranyirukana n'abana. Nayo mahema ubwo navuga ati ngo ngiye gushingiyemo, bisaba ko nugura isashe n'uduti nkashingiyemo.